nagira nshimire cyane umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kubona yaje kudutera iteka muri bino birori bihambaye. Twongera tumushimira ingene yitwararika ugwaruka ndetse akaba yaremeye kwitwa umujama w'abajene. Iyaba nanje nari muri uwo mugwi ndiko ndagerageza kwinagura muri sport bwa nanje nitwe umujama wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Twasanze kunagura imitsi ucuba nk'umujene, ababibonye mwarabibonye. Nagira nshimire nyene icubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu wa Sierra Leone kubona yaje ngaha kudutera iteka. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ciza, nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Sierra Leone, ukaba ari urongoye ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika rijejwe iterambere OPEDAD, nyakubahwa icegera c'umukuru w'igihugu, nyakubahwa mutambukanyi w'icegera c'umukuru w'igihugu, banyakubahwa bashikiranganji mukaba muri mu rwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, banyakubahwa mwahoze murongoye igihugu cacu c'u Burundi n'abatambukanyi banyu, namwe banyakubahwa bakuru wanje batambukanyi babahoze barongoye igihugu cacu ciza c'u Burundi, nyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu ngaha mu Burundi, banyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu ONU duhereye ku muhuzabikorwa n'abandi bari mu mashirahamwe yakomoka ku shirahamwe mpuzamakungu ONU, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, ndongozi mwizewe n'abenegihugu, bashitsi bahire mwese mwiyumve mu vyubahiro vyanyu Imana yabatije. Tugira amahoro kuri twese. Imbere ya byose munyemerere dushimira Imana mushobora byose yadushoboje kuba turi hano, ikaba yaradushoboje ku makoraniro 5 tumaze gukora ku rwego rwo hejuru y'abakenyezi b'indongozi, tukaba tumaze gushira mu ngiro ibitari bike, tubikomera amashimishi cyane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nkuko tubizi twese ibihe byo mu bwana no mu ntango z'ubuyabaga si intambuko z'ubuzima gusa, n'umushinge wa kazoza. Naho kwitaho ubuzima bw'umwana kuva kivuka gushikashikane imyaka 8 ari ikintu cyo gushima, mbere ugasanga niho abavyeyi benshi bashira inguvu nyinshi guhindero abana babo. Twasanze abana bafise imyaka kuva ku 8 gushika kuri 18 batitaweho ku rugero rushimishije. Ni naco gituma twashimye kugarukira kuri uwo mugwi w'abana bivanye n'ihindagurika bagira mu mibiri yabo, bigatuma bazazanirwa ku nyifato ibereye ijanye n'ibihe babamwo. Kuva ku myaka 8 gushika ku myaka 18 nico gihe abana bubaka ingeso, niho batangurira kugira indoto z'ubuzima, kandi ni naho batangura kugira icizere cakazoza. Gutyo iyo bitaweho mu buryo bw'umubiri, ubw'ibigumbagumba, ubw'ubwenge, bakurara abantu babushitse bashobora guhindura kazoza k'imiryango yabo hamwe n'ak'ibihugu byabo. Mu biganiro twagiraniye n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 8 gushika kuri 18, twarabonye ko hari byinshi birubangamiye: inda z'indaro, indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka, harimwo umugera wa sida,
tutibagiye na za ndwara zo mu kigo, ukutamenya ibijyanye n'amagara yabo, kutamenya ingaburo nziza kandi zibereye, kugwa mu ngeso mbi zituma urwaruka ruja mu biyayuramutwe canke ubuhumbu n'ibindi. Vyaragaragaye ko iyo myaka ari nayo ndetse igize igice kinini c'Uburundi kibangamiwe ku buryo hari n'urwaruka rwatubwiye ko hari abatagira ibiganiro n'abavyeyi, ugasanga abana barononekaye mu ngeso mbi nk'ibiyayuramutwe kandi abavyeyi bibaza ko bari ku ishure. Twasanze kandi abana batagiranira ubucuti n'ibiganiro n'abavyeyi babo, cyane cyane hariho n'abana batubwiye ko twobasabira abavyeyi bakabegera, bakaza barabaganiriza, bakaza barabaha umuco ku byo babajije, kuko ngo indero yabo basa n'abibagiwe. Ariko ndifuza ko kuva uyu munsi abavyeyi twikubita agashi kugira ngo abana bacu tububakemwo umutima wo kwirinda ingeso mbi, biteho umuryango n'igihugu. Ico kibazo tugitorera umuti urama kandi hamwe. Turabizi ko kwigenza runtu umuntu akagira amagara meza ari wo mushinge wa byose. Ni nayo mpamvu mu biro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu twafashe umwanya wo kubana n'ubwo rwaruka kugira ngo tugwereke umwonga uhuma n'udahuma. Ariko twabonye ko kubisangiza abandi, cyane cyane indongozi, tukabihana ko ivyiyumviro vyodufasha kuramira urwaruka mu kurutegura kuba abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo babushitse muri kazoza. Kugira ngo abo bana bagire amagara meza, twarakomeje kubigisha uko bafungura neza mu bifungurwa vya hano iwacu, harimo ndemamubiri, ntanganguvu, sanganyangaburo, ndetse turanakomeza umugambi wo kugaburira abana ku mashure. Twasanze bifasha kugwaruka na cyane cyane mu kubakingira za ndwara zikomoka ku gufungura nabi, kandi bituma baguma ku mashure bakiga banonokewe. Twarakoranye kandi n'abandi bari mu bisata by'amagara y'abantu, turakorana cyane n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida, aho mu bisata mpuzamakungu ONU twakoranye, hariho nk'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, n'ishirahamwe UNICEF rijejwe amagara meza y'ibibondo. Twarakoranye na FENUAP, turakorana na PAM na ONIFAM mu migambi itandukanye nko guha ivyankenerwa abanyeshure kugira ngo bige neza. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kwitwararika amagara y'abana n'umutahe ukomeye. Nico gituma duhamagarira buri muntu wese kuyifata nka nkama, twese turerere kandi turamurire Uburundi mu bumwe n'umwumvikano. Ndifuza ko
abana bavukira ndetse bagakurira mu mabohero ko boja mu miryango kugira ngo abo bana ntibabe imbohe, kuko twasanze hariho abana usanga beko barishura amabi batakotse. Mboneyeho no guhamagarira buri muntu wese, inshuti, imiryango, kugira ngo abo bana babatore bakure mu miryango, bige nk'abandi, bakure neza, kandi bizotuma igihugu gitera imbere. Abana bagendana ubumuga nabo twasanze abavyeyi benshi babagira ibikoresho byo kubasegesha. Turahamagariye murundi wese ndetse n'abasanzwe badushigikira mu iterambere yuko abo bana bo kwigishwa barafise ingabirano ndemanwa, kandi bafise nico bomarira imiryango yabo, nico bomarira igihugu. Ejo bundi twatembereye mu gihugu c'Ubuhindi, aho twagendeye ishure yiga kwa abana b'imice yose. Twasanze abana bafise ubumuga butandukanye, barabigisha, ugaca usanga nibo bariko barakoresha kuri iryo shure, na cane ugasanga ariko bafasha abana bita ko bafise ubwenge bukwiye. Natwe baraduhaye ubujeje umutekano muri bo, ntavyo womenya utamwitegereje neza. Niwe yagenda araducira inzira, niwe yagenda aratwereka aho duca, kandi na selfie twagenda turafata. Biranezereye rero ko umwana wese mu mukoresha kugira ngo ingabirano Imana yamuremanye ayishira habona, nta numwe wo guta, nta numwe gufata minenegwe. Tuboneyeho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Hariho abana bari mu bigo bimwe bimwe, turavuga nk'abana usanga bari nko mu Cankuzo n'ahandi. Twagira tubasabe mwebwe mwese ndongozi ku rwego rwo hejuru mu gihugu, mudufashe barya abana babahe imyuga bakore, kuko usanga hariho nk'abana bafise impano zitandukanye. Babahe amasuka barime, bige kurima, babahe imisumeni babaze, babahe n'imyiko bige kubaka, kugira ngo bazove hajya mu masantre bashobora kwitunganiriza ubuzima bwabo. Imbere yo kurangiza, nagira nshimire cyane umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kubona yaje kudutera iteka muri bino birori bihambaye. Twongera tumushimira ingene yitwararika ugwaruka, ndetse akaba yaremeye kwitwa umujama w'abajene. Iyaba nanje nari muri uwo mugwi, ndiko ndagerageza kwinagura muri siporo kugira nanje nitwe umujama wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Twasanze kunagura imitsi ucuba nk'umujene, ababibonye mwarabibonye. Nagira nshimire nyene icubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu wa Sierra Leone kubona yaje ngaha kudutera iteka. Nongera shimira mwebwe mwese mwavuye mu bihugu bitandukanye. Aha turashimira n'uwavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Valerie Hubei. Sinokwirirwa ndabadondagura mwese, ariko mwese yumve ko tubashimiye kubona uno musi muri ngaha. Abanyacubahiro mwese muri ngaha, twagira tugaruke ku civugo cari no dukoraniro, kivuga ngo twese hamwe twiteho ubuzima bw'ugwaruka kugira ruzoshike mu bigero rushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi.